Amahoro y'Imana abandi namwe, ndanezerewe cyane ko Imana yakuzigamye kandi ikakugirira ubuntu kandi ikaba yaguhaye ingabire y'ubuzima n'ubuntu budasanzwe kuba ukiri muzima uyu munsi. Rero Imana ishimwe cyane ko yatugiriye ubuntu kandi hari hazi iminsi itari mikeya, ariko uyu munsi Imana yongeye kuvyemera, Imana yongeye kubikunda ko bigenda kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Rero ndafise ijambo ry'Imana nifuza ko tuganiraho akanya gato. Ihishurirwa niki? Ihishurirwa rigiriye iyihe nzitizi? Rigwanywa gute? Ihishurirwa, I want to talk about this liberation cyangwa se revelation. Rero ihishurirwa ni ikintu kiza mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umuntu rikaza rizanye ikintu gishasha cyangwa se message nshasha cyangwa se ivyiyumviro bishasha cyangwa se ama ide mashasha cyangwa se message nshasha ku buzima bw'umuntu umuntu atarasanganywe. Ihishurirwa rirashobora kuva ku Mana cyangwa se ikava ku vyiyumviro umuntu yiyumviriye akavuga nti none ko bimeze uko nuko nta kuntu noshobora gukora kanaka. Is a revelation, ukaba revealed ko ubuzima bwanje butagira change, nta kuntu no kunguruza nkagira ikindi kintu kirenge nico ndiko ndakora, ukaba urahishuriwe. Ariko akenshi Imana niyo itanga ihishurirwa rikaza mu vyiyumviro vy'umuntu, umuntu akagira ama innovation y'ibintu vyinshi bitandukanye. So reka ndabaho urugero gatoya. Urashobora kuba uri umuntu, ushobora kuba uriko urakora akazi cyangwa se igikorwa runaka, ukavuga nti dufate nk'ubuhembwa nk'ibihumbi 200 cyangwa se 300, ukabaho mu buzima bwo kumva yuko nawe ukavyakira, bwo kumva yuko uzokwama wakira ivyo 200, ukavuga ukwezi kumwe 2 3 umwaka 2 3 5 6 ni ibintu bidahinduka. Gashoka ukaba uri umusore cyangwa se uri umukobwa cyangwa se uri umugabo cyangwa se uri umudamu, ariko ukavuga nti aya mafaranga ko nguma ndayakira, eske bino bihumbi 200 naho bokongereza umutahe bashobora kutakurenza desase nkana 250 cyangwa se babaye menshi aka 300, ariko kaba ari ikintu kidahinduka kandi ubona naho cohinduka mu gihe gitari kitoya. Uvuga ni none bino bintu aya mafaranga yozompindurira ubuzima, ukavuga ni okay, let me think the way nshobora kuronka ikindi kintu nshobora gukora ku ruhande yiki ndabe ikindi kintu ushobora gukora. Nibisigura ko ucuheba ako kazi, ahubwo ako gashobora kugupushinga mu kuraba ikindi kintu ushobora kubamo, aho ni mu buryo bw'umubiri bishobora kukungura, cyangwa se ukarondera ama creations n'ibintu bitandukanye bishobora kukugeza ku kintu runaka ushobora gukora kugira ngo ushobore kwiyungunganya ku kintu runaka. Nishurirwa ubugizi, ukavuga ni bino ndiko ndakora, aya mafaranga ndiko ndakira nayo kujya nayo kurihinza umugabo, ntazonyubakira inzu, ntazogira ibi nibi, ntazoshobora kungeza ku rundi rugero nifuza kugeraho ubuzima rukomeye. So iryo naryo ni ihishurirwa. Imana idufashe cyane. Ariko rero ihishurirwa ngomba kuvugaho rindi ni ihishurirwa rizana impinduka. First of all, revelation brings change. Ihishurirwa rizana impinduka mu buzima bwawe. Iyo haje ihishurirwa mu buzima bwawe rizana impinduka mu buzima bw'ivyo wari usanzwe ubayemo. Ihishurirwa ni ikintu kizana impinduka mu buzima cyangwa se congera cyangwa se message cyangwa se congera ikintu ku bindi byari bihari. Nimba wahora ukora ukunuka ukaronka ihishurirwa ry'ukundi kuntu ushobora gukora, ibindi byiyongereye ku bijanye n'ivyo wari kurakora. So urakeneye ihishurirwa kugira ngo uve ku rugero rumwe ushike ku rundi. Iyo umuntu akenye ihishurirwa yama mu bintu bimwe bitagira impinduka, life no change, life no increase, life no a new level, ubuzima butagira urugero rusha, rutagira n'indi level sasa. So iyo n'umuntu atagira ihishurirwa mu kazi kiwe, dufata ushobora kubukoresha akazi bisaba yuko haguma hariho ibintu bishasha. Iyo utagize ihishurirwa ryo kubona yuko hakenewe ibihe ibintu bishasha kandi bigezweho kugira ngo ushobore kwiyungunganya mu kugera ku rundi rugero uronka ivyo bindi bintu bishasha, utusanga abariko bagira ihishurirwa ryo kuronka ivyo bindi bintu bishasha bariko baragutwara isoko, ariko baragutwara ama marché. So ubwo n'urugero mu buryo bw'umubiri yuko tuba dukeneye ihishurirwa kugira ngo tuve ku rugero rumwe rw'ubuzima tugere ku rundi rugero rw'ubuzima. No mu buryo bw'impemu turakenera ihishurirwa. Iyo udafise ihishurirwa, Imana urashobora kuba wijyamiye uko Imana ikaguhishurirwa, urashobora kuba wicaye uko Imana ikaguhishurirwa, cyangwa se Imana ikavugana nawe uri gifted mu ngabire zitandukanye, ariko ukaba uhishurirwa bigatuma za ngabire zawe zitarenga, zitagira ku rundi rugero. So revelation ituma uva ku rugero rumwe uja ku rundi.
reka dusome ijambo ry'Imana gatoya dushobora gufata nk'urufatizo. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso igice cyaho ca mbere ku murongo wa 13, haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Yesu adutabare cyane. Hano umukozi w'Imana yari kavugana n'ubu bwoko bw'Imana ababwira ngo Imana ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Ikintu cya mbere, ihishurirwa rizana kumenya ikintu utaruzi. Imana irashobora kuzana ihishurirwa ikakubwira ngo he bamaso, imbere hamezwe nuko nuko, he bamaso hari imitego ya Satani, he bamaso Satani aragomba kugutera, he bamaso hari inama ziko zirategurwa za Satani zo kuguta mu caha, bamaso Satani ariko arakurondera, bamaso Satani ariko araguhiga. Iryo rikaba ari ihishurirwa rikazana kumenya. Ihishurirwa rizana ivyiyumviro bishasha bitari biri muri wewe. Imana irashobora kuguhishurirwa ati he, n'abantu benshi Imana agiye ihishurirwa byo gukora. Nigeze kumva mu gihugu kimwe umuntu Imana yahaye ihishurirwa byo guteka uduharage, agateka ibiharage kujya abandi bagurisha ku kilo, kumbure ngaha iwacu muri Afrika kujya abandi bagurisha kilo kimwe mugabo kandi bibisi. Mugabo wewe Imana imuha ihishurirwa byo guteka ibiharage isafuriya nini cyane gose. Ayitetse rero iyo safuriya umuntu akazara agatanga iby'ijana ibya senkani kandi yaguha ibihwanye n'amafaranga ufise. Ukazana agakombe akakuyorera, ukazana isahani akakuyorera, kandi ugasanga araronsa amafaranga menshi gusumba n'uwagurishije ku kilo, kandi bigasohoka vuba kuko umuntu wese uwitahiye yumva atagomba guteka avuga tugende kugura ibiharage bitetse. Kandi hari mu gisagara gitoya cyane Imana imuhishurirwa byo gukora ibintu nk'ibyo, yamuhaye kumenya ico atarazi. Noneho birakwira biramenyekana no ku bandi bantu bose baca barabifatiraho nabo barabigenderaho. Icyambere, a person with a revelation he leads, others follow. Umuntu afise iyereko ararongora abandi bakamukurikira. Reka ndakubwire, iyo umuntu agusumbije iyereko n'ukuri kose aragukoresha n'icaha. None se ni kangahe umuhungu canke se umuntu ashobora kubwira umuntu, abenshi baza bakora icaha batabigomba bavuga nti oya mugabo akaguma gukoresha oya, akaguforsa uvuga oya mpaka wabikoze. Imana idufashe cyane. Ni benshi banka bakavuga nti oya sinokora iki sinoja muri, ariko kubera ko agusumbije iyereko akaguteramwe ibyiyumviro, akaguteramwe amaide, akaguhereza, akakwereka ibintu byinshi bitandukanye, bikarangira waguye mu caha. Umuntu afise iyerekwa n'icara kigukoresha. Imana idufashe cyane. So uwamufise iyerekwa, kandi nuwabona umuntu akurika kujana mwiyerekwa ribi, iyerekwa rirashobora kuba ribi canke ryiza. Nuwabona umuntu ariko kujana mwiyerekwa ribi, ntumwemerere kuja mwiyerekwa ryiwe. Nuwabona umuntu ariko kubwira ikintu kibi conona ubwenge bwawe, gisuka uburozi mu vyiyumviro vyawe, kujana mu vyaki, kujana mu bintu bitandukanye, do not say yes. Ntiwemere gukurikira, kuko Bibiliya iratwereka aho Satani yaje ahereza ihishurirwa ribi Adamu na Eva. Aramubwira ntiburya Imana yarababeshe, kino cyama mukiriyeko mwoca mugira ubwenge gusumba n'ubwo mwari mufise. Yariko aramuhishurirwa ariko ihishurirwa ribi ribajana mu vyaha, ariko abahereza ibindi vyiyumviro. Aho nariko ndababwira rero ko umuntu yagusoma iyerekwa n'icaha gukoresha, naho nyene aramubwira, aramwereka ubwiza bwa cacamwa, kandi nabo baragitahura. Iyerekwa ribi ririca. Imana ikurinda umuntu wese afise iyerekwa ribi rishobora kukwica no kugukura mu mugambi w'Imana no mu buntu bw'Imana, rikagukatisha, rikagukura mu mugambi w'Imana no mu bwiza bw'Imana Imana yaguteguriye. Urashobora kubura ahantu Satani akakugirira ipfuwe, Satani akakugirira iyerekwa ribi, akazana abantu, kandi Satani ntabwo azoza mu gikoko kuko uwo mumenya, kandi ntabwo azoza mu ishusho y'umuntu mubi. Uwo muco umumenya ko ari Satani, ariko aza yiyorobetse yigize umwana mwiza, marayika w'umuco, akakubwira ibintu byinshi bitandukanye. Rero ukaca usanga wakoze icaha. So mu majambo make, a person with a revelation he leads, others follow. Umuntu afise iyerekwa ararongora, arabarongora, hanyuma abandi bakamukurikira. So Imana iguhereza ihishurirwa ryo kuraba ibikenewe muri sosiyete ubayemwo, ubikore kugira ngo ushobore kubera umugisha sosiyete yawe. Imana iguhereza ihishurirwa ryo mu gihugu cacu, igihugu cari cyo cyose ubaye muri kurakurikiranamo buno butumwa bwo gushobora gukora ikintu ukabera umugisha ico gihugu ubayemwo. Imana iguhereza ihishurirwa ryo gushobora gukora
mu muryango wawe kugira ngo umuryango wawe ukubone nk'icizere kandi uwubere inyishu ubere igisubizo. Abantu bafise ihishurirwa n'abantu batangura ikintu runaka kitari gihari, bagahishurwa ikintu runaka bakagikora, bakabera umumaro ahantu runaka, bakabera umumaro igisagara runaka, bakabera umumaro ahantu runaka. So Imana iguhishurirwa usibye no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impemu. Imana iguhaye ihishurirwa. Haleluya. Abandi bantu baca batangura kukubona mu bwiza bw'Imana, baca batangura kukubona yuko hari ahantu Imana yagukuye ari n'ahandi yakugejeje, baca batangura kukubona uva ku rugero rumwe uja ku rundi, babona uduga amadimension. Revelation, it makes you moving from one dimension to another dimensions. Ihishurirwa rituma ugenda uva mu rugero rumwe uja mu zindi ngero zitandukanye. So Imana iguhereza ihishurirwa ryo kukwinjiza mu bindi bintu utarurimwo. Imana iguhereza ubwenge, iguhereze n'umutima wihishurirwa wo kuyimenya. Imana ni nini gusumba ibyo twumva n'ibyo batubwira n'ibyo tuvuga n'ibyo tubona, iragutse cyane. So iguhereza ihishurirwa ryo kurushiriza kuyimenya no kuyitahura. God bless you. Imana ikuduze kandi kuzamure. Reka ndagusengere kugira ngo Imana yagure ubwenge bwawe, yagure vision yawe, yagure umugambi wawe, yagure ubuzima bwawe, yagure uburyo bwawe bw'impemu, yagure capacity yo kuyitahura, yagure na mpemu mu mutima wawe. Imana iguhe umugisha kandi gushoboze. Nitezuwera Justin ni mwariko murabana. Yesu abaho umugisha. Reka ndabasengere kandi Imana ihe umugisha umuntu wese asangiza buno butumwa abandi, abupartaja, aburungikira abandi, n'umuntu ashigikira kino gikorwa mu kugisengera no mu kugifasha mu buryo butandukanye. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abakomeze. God bless you. Mana ndamusengeye mwene data, mukomeze mushigikire, mwambike inkomezi. Agura mwami Imana imbibe ziwe, muhereze revelation yahora akorera muri uru rugero yararemwo hano hantu ariko arakorera. Muhereze yandi ma revelation yo gushobora kuduga mu rundi rwego, yo gushobora kugenda ahandi hantu. Muhereze ivyiyumviro byo gukora ibiruta cyane n'ibirengeye by'abantu bamwibazako, mbere n'ivyo nawe ubwiwe yiyumvirako. Imigambo mwiyumvirako ni myiza kandi irakomeye, ariko we ntavyabona. Muhishurire rero ivyo amaso yiwe atabona, atangure kubibona, atangure no kubigenderamwo no kuvyogamo no kugera ku rundi rugero mu izina rya Yesu Kristo. Amen. God bless you.